Ndabaramukije mwese mwizina rya Yesu ndabaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ndagomba imbere ko twinjira muri aya majambo y'Imana ubwa mbere na mbere tubanze dusenge dushima Imana yaduhaye kano karyo yatwirije amahoro yatuzigamye yatugwaniriye. Reka tuyishimire imbere ko twinjira mu majambo y'Imana. Woraho Mana turaguhaye icubahiro turagushimiye ubuntu bwawe imbazi zawe turagushimiye kuri kwizigirwa Mwami uraganje mu mitima yacu uraganje mu buzima bwacu uraganje impande zose turi hano Mwami tubwira ngo wakoze wabanye natwe umunsi wose waturinze ibyago waturinze ingorane Mwami none turakweretse iri jambo tugiye kuganira woraho rigira ubushobozi kuri buri muntu wese agiye kuryumva rimuzanira ubuzima rimuvyarira ubuzima Mwami izina ryawe niryubahwe Mana ubu nibihe byose mu izina rya Yesu amen. Imana ibahezagire reka dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Mariko igice ca 6 kuva ku murongo wa mbere. Amajambo ngiye kuganira namwe ni jambo rivuga ngo kumenyera bitubuza guhura n'Imana. Kumenyera Imana, kumenyera ibintu vy'Imana, kumenyera abakozi b'Imana, ivyo vyose bitubuza guhura n'ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu. Rero dusome Mariko 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo avayo aja mu ntara y'iwabo. Abigishwa biwe baramukurikira isabato ishitse aca yigishiriza mu isinagogi. Benshi bamwumvise baratangara bati ivyo byose uyu yabikuye hehe? Kandi n'ubwenge ki yahawe? N'ivyo bitangaza bingana bityo bikorwa n'amaboko yiwe ni biki? Umviriza umurongo wa 3. Akantu ni kabi cane. Mbega si wa mubaji mwene Mariya mwene nyina wa Yakobo na Yose Yuda na Simoni bashiki biwe nabo ntibari hano iwacu? Ivyewe birabatsitaza. Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntabura icubahiro ahandi atari mu ntara y'iwabo no mu muryango w'iwabo no mu biwabo no muryango w'iwabo no mu nzu y'iwabo, maze ntiyashobora gukorerayo igitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse kw'ibiganza akabakiza. Atangazwa no kutizera kwabo agenda mu mihana ihakikije yigisha. Imana ishimwe cane. Aya n'amajambo y'Imana tubona aho Yesu yageze muri intara y'iwabo maze bumva yigisha mu isinagogi, bumva vy'ukuri amajambo avuga n'amajambo akomeye n'amajambo y'ubwenge n'amajambo y'ubushobozi n'amajambo adasanzwe. Noneho bano bagabo barumviriza bavuga ati mbega uyu muntu n'ubushobozi ki umukoresha? Mbega uyu muntu buno bwenge yabukuye? Mbega uyu muntu ibi bintu abikura hehe? Abantu ivya Yesu birabasitaza kubera ntibashobora gukomprena ntibatahura ingene uyu mugabo avugana ubwenge mu buryo budasanzwe, avugana ubushizi bw'amanga mu buryo budasanzwe, avugana vy'ukuri ubuhanga bubarenze mu buryo budasanzwe. Nico gituma bagerageje kwibaza yabikuye he? Mbega uyu muntu ninde? Ni bwoko ki? Baca baraza hano ku murongo wa 3 bavuga mbega uyu si wa mubaji? Baca baradondagura amateka yiwe. Mbega uyu si mwene Mariya na Yosefu n'ibindi bene wabo sinaka na naka? Mbega bashiki wabo biwe ntibari ngahi iwacu? Mu yandi majambo womengo bari bazi umwidondoro wa Yesu mu buryo buhagije, bari bafise ivyo bazi kuri Yesu, ariko hari undi ruhande batari bazi, hari kindi gice c'ubumana batari bamuzimwo. Nico gituma tubona hano bantu baratangaye, ntibasobanukiwe uyu mugabo wari we, ntibasobanukiwe ubushobozi bwiwe iyo buva.
hagushira umutima ku byo bariko baravuga, bariko batakaza umwanya barondeza amateka yiwe, barondeza icari. Birababaje, mu ntara y'iwabo bari abantu vy'ukuri ubundi bategereza kuba bamutahura, kuba bomutera intege n'ibindi, ariko nibo bantu bariko baramukekeranya, ntidutahura iyo yabikuye niyo vyazananye, kubera se na nyina naba, bashiki biwe naba, bene wabo naba, bene data. Hari igihe twihenda ukabona nk'umukozi w'Imana bavuga ati mbega ujya sinaka, mbega ujya ntitwiganye, mbega ujya ntitwabanye, mbega ujya sindamuzi kera. Okay, umuzi kera, ubu naho mbega uyu muntu yateye imbere ryari, mbega uyu muntu ajya amazu yayubatse ryari, ajya miduga yayironse ryari, mbega uyu muntu bujya butunzi yaburonse ryari, mbega uyu ntitwiganye, mbega ku ishuri uyu muntu ko nzi ko atanabitahura, mbega bijya bironse ryari. Bene data, tugatakaza umwanya muri ivyo. Ivyo ntivyari bikenewe, ivyo ntitubijejwe. Dukwiye kurondera mu nyonga h'Imana, tukitaho ivy'Imana ikiraduha. Imana ishimwe cyane. Hano hantu rero Yesu arabwira ku murongo wa 4, Yesu arabwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntabura icubahiro ahandi atari mu ntara y'iwabo, no mu muryango w'iwabo, no mu nzu y'iwabo. Bene data, ubundi homengo vy'ukuri nkuko Yesu ariko arabivuga, umukozi w'Imana ntiyabwirizwa kubura icubahiro. Bivuga ngo niyagira unkorera data zo mu icubahiro, ntiyabwirizwa kubura icubahiro. Ariko kubera akamenyero niko gatuma tutubaha, tutaha icubahiro ivy'Imana yahaye icubahiro, tutabera amaso ubutunzi Imana yateretse mu bakozi bayo. Noneho tukamenyera ujya naka ndamuzi, atangura kuvuga gutya, azokomeza gutya, aza kurangiza gutya. Ibyaza uvuga byose ntaco bizokumarira, kubera wamaze gushira mu mutwe ibindi. Uwo mengo uramuzi, uzi n'ivyo agira avuge, biza gutuma udaha agaciro ijambo ritandukanye cyangwa ijambo ryose aza kuvuga. Imana yetu babarire kumenyera Imana, kumenyera abakozi b'Imana, kumenyera ivy'Imana, bereko bitubuza guhura n'Imana, bereko bitubuza kwakira ivy'Imana yaturungikiye, bereko bitubuza vy'ukuri kumva ubushobozi bw'Imana. Ahubwo mu ruhande rundi bereko bikwega umuvumo, kubera ivyo bituma twipermeta kuvuga amajambo atandukanye ku bakozi b'Imana, ugasanga bereko bikwega umuvumo kuri twebwe. Mwibuke abantu bagiye guhangara Elisa, bakamutuka ati ubusa bw'ubuhanza we n'ibindi. Amadubu yarabatabaguriye mu nzira, baje guhangara, ubatateza guhangara. Mwene data, ntukamenyera abakozi b'Imana, ntukamenyera Imana n'ivyayo, kubera mu gishingo c'umugisha ushobora gusanga bakweza umuvumo mu ruhande rwawo. Hano hantu rero ntibigeze babona ibitangaza muri intara y'iwabo, kubera baramumenyereye, bari bamuzi, bari bazi amateka yiwe, kahise kiwe, mwidondoro wiwe. Hakumubona nk'umukozi w'Imana, nk'uwatumwe n'Imana, canke nk'uwaje vy'ukuri kugira ngo abatabare. Bariko batakaza umwanya muri ivyo. Nshuti mwene data, nagomba kugira inama muri uyu munsi kugira ngo umenye ivyo guha agaciro ivyo ari vyo, umenye ivyo kubaha ivyo ari vyo. Rero Bibiliya irambwira ngo abagiriwe neza n'abagwayi bake cane gose yashizeho iganza. Hejuru yaho twabonye ngo umuvugishwa n'Imana ubundi ntabura icubahiro ahandi uretse mu ntara y'iwabo, mu muryango w'iwabo, mu nzu y'iwabo. Birabaje, abari kumuha icubahiro, abari kumuduza, nibo bamucinyiza, nibo bamugwanya, nibo bamuvuga, nibo bamutuka. Bamaso, ntugapfe uvuga ivyo ari byo byose ku bakozi b'Imana, ntugapfe guhangara ivy'Imana yahaye icubahiro, kwera uzosanga uriko urakwega ingorane mu buzima bwawe. Hano hantu rero amajambo y'Imana tubona, kumenyera ni blocage ituza guhura n'Imana. Kubimenyera bituza kubona ibitangaza biva ku Mana, bituza kubona ubwiza bw'Imana. Ucumenyera amajambo tuvuga, uratumenyera kubera utuzi muri quartier, kubera utuzi ku ishuri, kubera utuzi amateka yacu, bigatuma utacumva, utacakira,
ni ingorane uzoba uriko urakwega mu buzima bwawe. Umukozi w'Imana ahagaze avuga, umviriza, kuramwo ivy'ingirakimazi mu vy'imburakimazi, kuramwo ikubaka, ibitakubaka bireke, bishire ku ruhande, ibisigaye wizere Imana, urondere mu nyonga h'Imana. Data akomeze kubana namwe. Ndagomba dusenga Imana kugira ngo Uhoraho adushoboze, atugire neza, aturinde kumenyera abakozi b'Imana, kandi aturinde kumenyera n'ibikorwa by'Imana, mbese muri rusangi ibintu by'Imana byose Imana iturinde kuyimenyera. Rero dusenga Imana, nawe wisengere. Haleluya, haleluya. Mana yacu, Mana ugira neza, Mana yo kwizigirwa, umunyenkomezi, umunyembaraga, turagwaye icubahiro Kristo, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ubwizigirwa bwawe, turagushimiye Mwami kubw'amajambo adasanzwe Mwami utugaburiye duhejeje kumva. Uraturinda kumenyera, turinde kumenyera ibyawe, turinde kumenyera Mwami ubwawe, turinde Mwami kumenyera abakozi bawe, turinde kugira ngo bitadukwegera umuvumo mu izina rya Yesu. Ariko ibyawe Mwami bihabwa agaciro mu mitima yacu, ibyawe bihabwa agaciro Mwami mu mibereho yacu, ibyawe tuvyubahe kandi Mwami tugirire ikimazi. Gira neza bene data batandukanye Mwami bariko barumviriza aya majambo, reka ubuntu bwawe basange, imbaraga zawe zibasange, ineza yawe Mwami ikomeze kubana nabo. Uhoraho abagwaye bakire, abarushe baruhuke, ubwiza bwawe bukayanganire kuri buri muntu wese. Mwami umunezero w'agakiza ukomeze kubana nabo. Ndagwaye icubahiro Mwami, twubashe izina ryawe.